itakoze urabona ko umwimbu umeze neza cyane. Ni igihe cy'iyimbura. Ni igihe cy'iyimbura ku barimye ariko abareze amaboko nabo ngira no kumaramara. Ugiye kubishimira Imana. Nizo gushimira Imana. Jewe ubundi mutarampa kokeje ubundi hambere hahise mu kwimbura benshi baba bacanye akariro kugira ngo bimbure bongera bumviriza ko ivyo bariko barimbura bimeze neza kugira ngo baze bashimishe abazobirya ko bose. We rero uvuze ati ducana umuriro ahubwo n'ubu mwatebeje. Genda ucana umuriro tujye ibigori ko twarimye umuriro. Bireze n'ukuri bireze se babandi babisarura bitarakomera. Birizewe umwimbu urizewe ukuri nta kimana itakoze. Ariko ngaha mwakoresheje umwavu w'ikizungu canke w'ikirundi? Twebwe indimo turima ntidukoresha umwavu w'ikizungu. Yego. Dukoresha umwavu w'ikirundi, umwavu uri naturere, umwavu utagira ingaruka ku isi no ku buzima bw'abantu. Bagwa akagori ko kosa none so. Barampaye kwe. Nkumbarire. Uraza kukosa canke uraza kugateka? Oya. Ngomba kokeje. Yego. Teke urumva unzohinja ababafye. Mwirembo TV. Ego. Ego. Oya ibintu bimeze neza hari ivyiza. Ntawe utohashika. Emwe ifoto. None ngaho nk'umuntu yoza kugira ngo amere nk'ubarangura yo carangura nkabingahe kuranga. Ego.